nagomba kwigisha ibituma vyatumye Yesu aza mu isi, akavuka mu isi, akamera nk'umuntu kugira ngo aze adutabara. Umunsi umwe Yesu yagiye mu rusengero, ari mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 4 uhereye ku murongo wa 16, havuga ngo aja i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagoge nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura, abona ahantu handitse ngo mwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Niwe yivuga, yavuga ngo mwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Yariko arivuga ingene yuzuye imwemu y'Imana, la plénitude de l'esprit de Dieu, ugunengesera k'Imana bwari muri we, we yari Imana. Ibi Yesaya yavyanditse imyaka 650 imbere yuko Yesu Kristo abaho. Yesu ataraza mu isi, Yesaya yari yarabibonye. Mose yabayeho imyaka 2200 imbere yuko Yesu Kristo abaho. Ariko Mose yari yarabonye uyo Mesiya. Yapfuye abwiye Abisirayeli, abwiye ati one day God will send a savior. Umwami Imana azobarungikira umukiza, azoza muri mwebwe, kandi uyo mukiza azoba ameze nkanje. Byari bikenewe kubaronka uwundi muri liberateur. Yesu rero yinjiye mu rusengero, atangura kwivuga, avuga ngo mwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Nico cyatumye andobanuza amavuta, kugira ngo yandobanuje amavuta afise igituma ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. The first, ubwa mbere, namba moja, abwire aboro ubutumwa bwiza. Abanyabyaha bumva ubutumwa bwiza, abantu imitima yabo bayimogoreye ikibi bumve ubutumwa bwiza. Inkozi z'ibibi zinyegeje zumve ubutumwa bwiza, kandi atari ubutumwa bwiza busanzwe, ubutumwa bwiza bw'amahoro bwa Kristo Yesu. Icya kabiri, yanumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Abantu bari mu mwiza, abantu bari mu mbobane, abantu bari mu minyororo y'ubusambanyi, abantu bari mu minyororo y'ukuragutsa, abantu bari mu minyororo y'ivyaha, yamutumye kugira ngo barekugwe, bave mu minyororo, mu buja bwa Satani, hama bidegemvye baronka amahoro. Mwibuke icyo twari cyo, twari inkozi z'ibi, twari abanyabyaha, twari ibipfu. Na numbero y'ubuzima yari ihari muri twebwe. Ariko Yesu yaje kugira ngo yanumye kumenyesha abarindwa, abugaranywe n'ivyaha. Nino munsi abagabo bakiboshwe n'ivyaha, abagore bakiboshwe n'ivyaha, inkumi n'imisore bakiboshwe n'ivyaha, abantu bakigendera mu vyaha, abantu bari mbohe buzuye amarira n'agahinda kubera ivyaha bagenderamo. Yesu yaje kugira ngo abahobohore bidegemvye. Icya gatatu, yanumye ngo impumyi zihumuke, abatabonejo, abantu batagira ivyizigiro, abantu batagibona ejo ngo bizogenda gute. Yesu yaje kugira ngo izo mpumyi zitabona, umwijima w'ivyaha wazitwikiriye, agahinda kazitwikiriye, ntizituma zitabona, zitagira ivyizigiro by'ubuzima. Abantu bihebuye kubera babona ibibi gusa, babona ibyago, babona ingorane, babona abo bantu babona ivyo. Yesu yaje ngo bakore ku maso kugira babone imbere, babone umuco, babone ivyiza, babone ibitangaza. Nshuti yanje, hari abantu babona ibibi gusa, ku bavyeyi babo cyangwa ku miryango yabo, mu gihugu cyabo cyangwa mu kibano cyabo.
babona ikibi gusa, ikibi gusa, ikibi gusa, ikibi gusa. Hari n'abandi mu mashengero babona ibibi gusa, ibibi gusa. Yesu yaje ngo abo bantu babone ibibi, bave muri ibyo bibi, abakore ku maso babona ibyiza, babona ineza y'abera, babona ineza y'ubwami, babona ineza ya Kristo. Yantumye ngo impumyi ko zihumuka, abantu babone ubuzima, ubugingo bushasha. Icya kane kivuga ngo yantumye no kubohora abanywagutse imitima. Abantu bazigirijwe n'agahinda, abantu bari traumatize, abantu bari mu maganya atagira izina, abantu imitima yabo Satani yarayiziritse. Yesu yaje ngo iyo mitima yose ibohoke, ibone ubugingo, yidegemvye. Amaganya aratera ingorane, amaganya aratera ingwara, amaganya aratera ibyago, amaganya atuma ubuzima butamera neza. Umurongo icya gatanu kivuga ngo no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Uyu mwaka uzi kubera umwaka mwiza wo kugendana urufunguruzo rw'ubuzima. Hallelujah, the key is Jesus. Ubu buzima turiko turavuga nye urufunguruzo rwabwo ni Kristo. Wewe yari Imana, yari Jambo, yaje mu biwe, abiwe ntibamumenye. Ariko ngaho bavuga ngo yaje kugira ngo abantu bamenye umwaka wo kwemererwamwo, une année de grâce, une année de succès, une année de victoire, une année de réussite, une année des opportunités. Umwaka w'akaryo, umwaka Imana iguhaye akaryo keza, umwaka Imana iguhaye ibihe byiza, umwaka Imana iguhaye kwemererwamo n'Uhoraho, umwaka wo gukorana n'Imana, umwaka wo gusangira n'Uhoraho, umwaka wo kugendana n'Imana, umwaka w'ubwiza, umwaka nimba wagendeye mu byago mu myaka myinshi, umwaka wo kukira amahoro, nimba wagendeye mu ngwara, umwaka wo gukira, umwaka mwiza, umwaka wemewemwo n'Uhoraho. Aya ni amajambo akomeye. Yesu avuga ngo mwemu w'Imana yaje kuri jewe kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima. Abantu imitima igira ibapasukiremwo, abantu buzuye amarira, buzuye agahinda. Yesu yaje ngo ayo marira ahere, iyo mitima yabinywagutse, haleluya, yagukigwe, yumve yuzuye umunezero, yumve inezerewe. Kandi yantumye ngo kumenyesha abantu umwaka mwiza, the good year, umwaka mwiza, umwaka w'ibyiza, umwaka wo kubiba ibyiza, umwaka wo kwimbura ibyiza, umwaka wo kuvuga neza, umwaka wo gutamba neza, umwaka haleluya wo kwemererwamo n'Uhoraho, umwaka wo gukora ibyiza, umwaka wo guhembura ubuzima. Uyu mwaka wa 2020 ukubera umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho, umwaka wo kugendana n'Uhoraho, umwaka wo gutabarwa n'Uhoraho, umwaka wo kurindwa n'Uhoraho, umwaka wo gukorerwa n'Uhoraho, umwaka wo guhezagirwa n'Uhoraho, umwaka une année des opportunités, umwaka w'ibyiza. Aho uri hose, everywhere you are, uhure n'ubwiza bw'Imana, n'intsinzi y'Imana, ugire Noel nziza n'umwaka mushasha. Yesu abahezagire.